Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa na Olivier na Nathalie nizere yuko aya ma précision turiko turatanga na ma explication kuvyerekana n'ama temperament hari ico biriko birabungura hari ico biriko birabafasha turagomba kubandanya novuga tuvuga ku mukorerike ku ma point positif tugomba kuvuga ku yandi atatu amuranga ikintu uvuga cyane kuba colérique kandi kiboneka gose nabantu beza cyane iyo habari bibazo nabantu bari très excellent iyo habaye intambara kuko n'umuntu muri we nkuko twabibonye ategezo gutora inyishu donc n'umuntu aje imbere kandi aco bimutwaye ategezo gutora inyishu bisigura ko muri période ya crise il est exceptionnel n'umuntu akundwa kuko araboneka kandi agatora inyishu cyane rero comme yumva ifo ko atora inyishu ifo rero ko haba ingorane c'est vrai iyindi kote rero bice bigorana gato hari gusanga ari wa créer ça c'est vrai a créer ico kibazo kenshi ariko iyo habaye ikintu kigoye kubera twavuze bimwe twavuga mu yandi ma video ari pratique kandi n'umuntu novuga afise ingabire mu buryo budasanzwe abona ibintu vuba donc wewe muvugana gatoye aba yabonye ABC ibintu inyishu kandi akaca bikubwira mu buryo bwihuse nico gituma rero ubona yuko ari abantu novuga bafasha mu vy'ukuri gukemura ibibazo rero iyo bafise iruhande hakaba ingorane mu muryango ntatinya kuvuga ngo wewe wabigize ni gicapo twabonye Paulo ariko arabwira Petero umuntu yagendanye na Yesu yemeguye Yerusalemu yari gitanga yamuruta mu igrade ni bivuga ariko arambwira ati Petero wakoze ikosa warukuye kwisubira kuko ivyo wakoze sivyo hamacara navuga ati je naravyemanze ndabivuga donc nabantu bemanga facilement batori inyishu bafukira ntavyo bazivuga kuko ikibaranga bobo sirigumbagumba action est-ce que vyakozwe neza ntivyakozwe neza nimbura umuntu ari hejuru nimbura umuntu yubasha arakubwira ati yamara hajya wabikoze nabi rimwe na rimwe iyo atamenye n'ingene avuga hari n'igicumenga ntamenye bamwe ingene bavugisha hama nabantu iyindi point ya kabiri nabantu novuga buzuye assurance sizene novuga mu Kirundi abantu bashize amanga kubera iki kuko bari conscient n'ingabire bafise bari conscient capacité bafise bari conscient n'amatala bafise kuko barazifise kuko nabantu bari facilement intelligent bari inné bavukanye ubwenge bwo gutora inyishu naturellement nkuko tuzobona izindi temperament bafise ubundi bwenge ariko bo bafise ubwenge bwo gutora inyishu ariko nk'aba melancholique bafise ubwenge bwo gutwimvira ingene bitezo gukorwa abasanga bafise ubwenge bwo kubona abandi aba phlegmatique bafise ubwenge bwo kuzana amahoro rero umucolérique ni ikintu gikomeye cyane wewe kinashaka gutora no gutora inyishu ari conscient y'ico kintu ni naco gituma rero usanga bashika ku bintu bikomeye cyane kuko muri iyi si utagira assurance nabonye hari ibintu byinshi utubahuka hari ibintu byinshi utinya nk'abantu iyo bagiye gupasa interview y'akazi umucolérique aho umengane bari karagisha interview abandi kuko abanza kwishura n'ibibazo vyiwe afise assurance nyinshi cyane ndabibona muri uvuze ico ndabibona nk'iyo batumiye abacolérique yego mu ma plateau bariko baraba interviewa usanga ari wari karamena iyo interview kandi bamutumye ari umutumire ukuri biranagoye no kugirisha inama hano hari umucolérique kuko ni wacamena parce que c'est un meneur né mugabo ingorane yabo naho bazi gufata ama decision vyihuta nuko bisigura kuko nta muntu atihenda mu buzima iyo nabo bihenda très fortement donc bategerezwa guhura n'ikintu kikibambazi kibakubita hasi kugira batahure kico bakoze atarico donc bategerezwa guhura nka Yesu hamwe bateba bakamera nka kujya kwa Paulo wowe conversion zabo ugukizwa kwabo canke uguhinduka kwabo mukuri kujana ni nta kenshi ziba zikomeye cyane kuko point ya gatatu tugomba kuvuga nuko bafise novuga une volonté de faire donc niba abandi aho yashize kenshi ari n'igihe usanga bari tetu kuko aho yashize ntashobora gukuramo umve ntatinye igitsure ntacu mukangisha kandi ari conscient n'ica afise ari conscient na capacité ziwe ni ukuvuga aho yashize yumva ko ari aho nyene naco gituma nk'uko Nathalie yarabivuze Imana mu kubagarura
tumvirije nukuri tumvirije intare z'abantu b'abakorerike n'abantu baciye muri prison n'abantu baciye mu bigwara bikomeye bakirije mu bitaro bakirije bose usanga ifo une force ikintu kiza gikubita hasi kugira volonté yabo ije hasi mugabo nabo iyi Imana yabahagurukije bakumva yuko batahuye vision y'Imana ni ibintu bikoreshwa bikomeye cyane bashika ku mpera z'isi yose bamera nka Paulo tout simplement cyane baramera kujya kwa ariko inico Imana ibigisha nuko suko wakoze yuko ukoreshwa amen kuko Paulo ibikorwa yakoze byari byinshi cyane akamakete yanditse ari muri prison niyo yatumye abantu n'ubu tuyagendera bisigura ukugenera n'Imana irakwereka yego iyo ngabire naguhaye ni nziza cyane ariko banzo ruhukire kuri jewe cyane hariyo audio to aba video tuzogira turiko turavuga ubutumwa bwiza ku bakorerike n'ubuhe butumwa bwiza bakeneye kumva paraporo y'ibibarimwo ivyo navyo tuzobikurikira muri video ikurikira Imana ibahezagire abafise ibibazo ntimutinya kubitubaza kuri iyi nimero mubona ngaha murashobora kutwandikira kuri WhatsApp hama abatari abonesha kuri iyi chaîne yacu ya YouTube yitwa Baho Podcast murashobora kubikora Imana ibahezagire mugira umunsi mwiza na ijoro ryiza